Banywanyi b'umuzabibu TV ndabaramukije nongera ndabahamwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Reka kumbe tubandanye tubasaba mugire subscribe, share, comment ku biganiro byacu kugira ngo bibashe kubashikira buri gihe cyose. Hama nkuko mubibona mu bwami bw'umuzabibu TV twaramutse turonka abatumire badasanzwe, vuga badasanzwe kuko batuzaniye ibidasanzwe. Turabona ko baje buzuye ubwiza bw'Imana, kumbureka tubahe akanya kugira ngo bidondore abanywanyi bikiganiro cyacu. Umutumire turagoye kazi. Murakoze cyane. Amazina yaje nitwa Ndiyokubwayo Janvier, mugabo bivanye n'ibikorwa nkora nzu ku izina rya Mayiceke. Mayiceke ku muntu asanzwe atamuzi, usanzwe ukora iki? Usanzwe bidondore neza. Urakoze. Mayiceke n'umusore kandi bahimana, hama nkabasanzwe mu ivuga butumwa nkora. Ndi muririmbyi nivyo, mugabo cyane cyane sanzwe ndi n'umukinyi wa comedy, mugabo mu buryo bwigisha cyane se mu buryo ndavuge bwa gospel. Niryo zina rimenyerewe cyane cyane se mu ntanga ubutumwa bwiza biciye mu bikino. Aho okay, Mayiceke sinzi ko ivyo bikino mukina SK n'umugwi ni team ni ushaka gukora ku giti cyawe? Oya, ntabwo ari ku giti canje, n'umugwi witwa Umuco Talent. Tukaba dusanzwe ndetse n'ibikorwa byacu biri kuri YouTube ndetse na Facebook. Ahubwo nkanda nabatumire cyane ko kushikayo abakunzi b'umuzabibu TV ndetse n'abandi bose kwa dukurikirana, kugira ngo bashe gukora za subscribe, za share na comment, kandi ndabizi ko muraza guhezagirwa. Rero si ku giti canje, ahubwo no mu gutiri kwe n'abandi. Okay, twamaze kumva ko muri abakozi b'Imana, twizere ko musazwe ivyo ibikino mukina ari bivyigisha ijambo ry'Imana cyangwa ibitanga biha umuco kugira ngo abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza bamuze ko bamumire nkuko nawe wamumize cyane gose. Okay, hama none uyo mugwi wanyu watanguye igihe giki? Mumaze gukora ibikorwa bingana gute? Cyamaze gushika mwihayihangiro ryayo? Murakoze cyane. Uyu mugwi Umuco Talent ukaba usanga userukirwa na jiwe nyene Mayiceke. Twatangiye mwaka uheze mu kwezi kw'icenda, hama tukaba twihayihangiro y'ukuntu twoshobora kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu bikino. Kuko burya nasanze ego ubutumwa bwiza buravuga muri Bibiliya, abakozi Imana bagasoma Bibiliya tukavyumva, mugabo burya iyo binacino bikino naho biragira agaciro cyane iyo umuntu ariko abibona. Akarorero uzurabe sinema ya Yesu. Tumenyereye dusoma muri Bibiliya, abantu turumva ko dutahura cyane gusumbya nkuko uwo yiraba. Ndavyibuka kera nkita mu bwana bwanje, hakuno twagenda bakabikorane bakafisha kubitambara tukabiraba, wayikurikirana uko yiraba namarira gakoro kugasanga abamama bariza abapapa kweriki bariko babibona. Iro rero ko urubona byarakinywe uratahura cyane gusumbya uko ubibwirwa. Rero mu bwo buryo twagiye kugira ngo tubashe kuja hamwe dukine ariko twigisha abantu. Murakoze. Okay, abamambere bose bagize Umuco Talent twomenya yuko boba araba Kristo canke yo Umuco Talent yegamiye n'umugwi wegamiye ishengero canke n'umugwi mwebwe mwakreye gutyo ku giti cyanyu? Urakoze cyane. Kaze nishukezo cyambere, Umuco Talent ntabwo uri nk'abakristo gusa. Turi abantu turi benshi cyane, turi abantu batandatu gusa, mugabo twagiye hamwe ngo turabashe kuraba ikintu kizima twokora kugira ngo abantu bashe guhinduka. Ubundi Yesu amaze kuza ku isi yafashe intwa 12 arazigisha. Amaze kuzigisha ntabwo ari zo zonyene yacagumana nazo, yaragiye no hanze kurondera abandi kugira ngo bashe kumva ubutumwa bwiza. Natwe twataye batandatu twese turakijijwe, mugabo si kuvuga ariko kimwe dukwiye gukorana n'undi muntu wese yipfuza afise iyo mpano yo gukina, mugabo ashobora kugendera mu mategeko y'umugwi, kuko twe turakijijwe dukina ivy'Imana, wo turamwakira kandi kanatsinda. None umubi yo bamwiza gute kugendera mu beza gahinduka? Yesu yazanye abatari bwakizwe, yabanje azana intumwa zirakizwa zirihana, hama abandi nabo bagira inyota y'ukuntu bashobora kuronka ivyo ubwo bwiza buri mu ntumwa, nabo baraza. Rero ntabwo tubana n'abakizwa gusa, ahubwo buri muntu wese avyifuza afise iyo mpano turamwakira. Hama ikindi naco kijanye n'ishengero aho dusengera, ego turasenga, mugabo ishengero ntabwo ridufasha
turigenga ariko urabizi ko ntabwo ushobora gukora ibintu nk'ibi abakozi bana batabizi batazi kugukora baratuzi mugabo ntabwo twavuga kuko turi mu magize atandukanye nakuvuga rero ngo umushinga runaka dushikira ati tugendera ku ishengero oya turigenga mugabo tukagendera no kuna basaba kwizimana kuko urabizi ko no kugera hani kubera abo yego cyane. Okay, birumvikana ko mukora ibikorwa rimwe mwimenya buri kintu cyose eske muramaze kuba mumaze kwakira nk'umuntu yoba yifuza kubafasha kubabera nk'umu manager cyangwa kwifuza kubafasha yo bafasha mu buryo bwahe cyangwa nice musaba abanywanyi biki kiganiro na cyane cyane badukurikirana buri gihe cyose ku Muzabibu TV. Urakoze cyane Jackson. Ubundi uburyo dukora kuva mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze kugeza ubu twebwe twimenya kandi abizi iki kintu n'igikorwa kirekire gisaba uburyo bwinshi. Iyi microphone ubona aha ntabwo yaje ngaha kubona yaraguzwe. Cameraman hari ari kandi kamera iyi kamera ikarakoresha nk'ise ni ritara byaraguzwe. Iyo turi kuri tele ibi byose turabirukota. Kubera ko tukira abajene turabajene hadifise umama umwe wenyene abandi turabajene rero bikore ibikoresho byose turabirondera kandi bamutse abanyeshuri byatugora mugabo kubera imbuti bana dutiyemo twumva yuko itotugumamwo dushaka gutanga ubutumwa biciye nkuko burya hatwa twatanga ubutumwa burya rero turimenya ariko turakeneye gufashwa. Sinzi niwasimbira kuri Facebook na YouTube urayibona kandi ku Muco Talent ni message nziza cyane umuntu wese yaravye avuga ati koko mwaragize hishurirwa mugabo ntaba dufite mugongo dufise kandi tonsa dufite mugongo twegera kure rero turanabishaka turabisaba niba mana gusenga kuko biragoye kushigikira umuntu utabona ibikorwa vyiwe ndaguteye amatsiko mukunzi Muzabibu TV cyangwa se nawe wose ukadukurikirana simbira kuri YouTube na Facebook wandike Umuco Talent urasiko ibikorwa byacu rero turifuza dushigikira kuko tubashogera kure ibyo byose turabikota nta mafaranga dufise ariko kubwo nyene Imana icinzira biza bigenda neza mugabo ubundi turakeneye gufashwa. Urakoze. Okay, nko kwifuza kubafasha sinzi ko mwosha kumborangira neza ahantu mukinira canke mugatanga nimero za telefone kugira ngo babashe kubahamagara muvugane vyinshi. Urakoze cyane. Dusanzwe dukorera mu Ijabe niho dukorera mu Ijabe ya mbere. Hama kujanye ni nimero ego cyane zitanga ni 71 794 majani 959 canke se kwa kundi gari migi Faransa ni 79 794 959 ushobora kuntora cyane byihuse tukaganira. Banywanyi bo Muzabibu TV reka tuswe tubatumire mugire subscribe share comment ku biganiro tubashikiza buri gihe cyose kugira ngo mubashe kubandanya mwakira nibindi nako tuzazogira kugira ngo tubazanira amakuru mashasha ndetse bishasha biba biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hama nk'akajambo kanyuma woshobora kubarira abanywanyi bo Muzabibu TV nakaye. Icyambere nababwira tabakunda kuba twaje hano icyambere nuko twakunze iyi TV kandi kanatsinda ni TV y'ubutumwa bwiza kuko ahantu hose hari umuzabibu wa mivyamwa kandi natwe nitwari kuza hano mutazi ivyamwa byacu uko biri kose urabizi ko bamanje kuturondera uratubwira ati none mukora gute mwumva imbuto iri muri twebwe n'iri muri mwebwe mwumva ko yokorana rero icyambere tabakunda kandi tabipfurije kubaha Imana nico kintu cyambere burya nibi bintu dukora tutubaha Imana Jackson naho twoshika biri yavuga ngo nimwe icyambere bivuga ngo nimagenda rukundo niho bizumenyekana ko buri abanje by'ukuri kandi biri kavuga ngo nimwa Yohana 17:7 nimwaguma muri jewe amajamaje kwa muri mwege musebice mu gomba cyose rero ndabipfurije icyambere kubaha Imana kugira ngo ivyo dushaka Imana bashe kubikora ico nico cyambere kuko atajambo bine byaremvye ngo nta mana nta buzima ariko induje nabwira kiri simbira kuri YouTube bakore subscribe share na comment amakomantere yacu turakeneye muduteze imbere tugere kure kuri aba video zacu bizodushitsa ahandi hantu kandi kanatsinda tuye kudufashanye niko Yesu yavuze ati urukundo rubarange. Abanywanyi tubabare ko bagiye kuza barakurikirana kumbure ibikino ngaha ku Muzabibu TV canke tubaba ego cyane ndibaza ko kwijanye no kuza barabikurikirana
oya ubu dusanga kuri channel yacu ya YouTube, Facebook na YouTube, ariko ndabizi yuko Muzayibu TV bamaze kuba abavyeyi bacu, bibaza ko vuba bidatevye bazobasha kuza barayibona no kuri TV nyene, ndavyibaza. Okay, banywanyi b'ikiganiro aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Reka tuswe tubasabe mugire subscribe, share, comment kugira ngo muzobashe kuronka n'ibindi biganiro bibanezereza ndetse bibamara inyota. Niho ikiganiro kirangiriye. Reka ndabipfuriza amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye, murakoze.